Wiriwe neza nanone nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu aho uherereye hose hirya no hino ku isi nongeye kukuramutsa ndetse nanakwifuriza kumererwa neza cyane aho uherereye ndaguhaye ikaze wowe utwumviriza waba uri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi ngwaye ikaze mu makuru agezweho agaruka mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye abatwumviriza nga kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya koshikiriza amakuru akomeye cyane mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane turi kwa gatanu ku igenekerezo ya 18 ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 ndabahaye ikaze mwese kugira ngo tubashe kuba twarabera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru akomeje kugenda aravugwa nuko ngaha muri Cibitoki inama ikomeye cyane yaje kugenda iragaragara aho abanyagihugu baje kugendererwa n'umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo nyuma y'isanganya ikomeye cyane by'umwihariko yongeye kwibonekeza ngaha mu shamba rya Kibira ikaba ije ni kuyikurikiranya kwere herutse kuhabera muri operation itaravuzwe rumwe yaje guhitana ibitigiri by'abasoda b'abarundi bashika ku 181 nkuko amakuru yamye aradutangariza cyangwa se twagiye turanayaronka kumenyesha amakuru bimwe na bimwe biherereye mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse by'umwihariko n'ibindi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye ndetse no kumva z'abegereye igisirikare cacu ciza c'u Burundi. Mu nyuma y'iyo operation rero harongeye kwiboneka izindi operation bivuga ko yakozwe mu ijoro ndetse yakozwe n'abejwe kuri abo basoda muri rusange ntihavuzwe abari bariko havuzwe ko by'umwihariko abashika mu majana 200 barahasize ubuzima abandi benshi bagakomereka. Mu nyuma y'ibyo byose rero by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi zaboneyeho kuza gutanga ubutumwa ndetse no guhumuriza abanyagihugu icakora ntibakomoje kubigendanye n'iyo operation cyangwa se kuri ivyo byabaye ariko baje kugenda barasaba abanyagihugu yuko ata muntu numwe arekuriwe kuba yo kwinjira Ikibira. Bavuze ko rero mu Kibira by'umwihariko hemerewe kwinjiramo rero abashinzwe ibikorwa bigendanye n'umutekano ndetse gushika ubu ngubu abatari bake bakaba bakomeza kugenda bagaragaza by'umwihariko ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko umuntu ari we wese azahiyahiya kuba yo kwinjira kuba bamenya nyine impamvu y'ibyo bintu byose ndetse n'ugerageza kuba yobaca muri humye. Ni mu gihe Burundi kandi bwafashe ingingo igendanye by'umwihariko by'umwihariko no kugara imipaka yose ibahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda imipaka yo ku butaka aho bama baravuga yuko by'umwihariko y'icyo gihugu cyo kigira uruhare mu bigendanye by'umwihariko no gutera inkunga ndetse no guhereza inzira abagwanyi ba Ready Tabara. Ariko kandi ni ibikorwa icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda cyahakanye ndetse gushika ubu ngubu n'ubwo imipaka yugaye Burundi buracyakomeza kugenda burahura n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Burundi burakomeza kugenda bugaragaza ko rero bubabazwa no kuba abantu bakomeza kugenda barabugera amajanja ariko abasesenguzi bakavuga ko rero mu gihe Burundi by'umwihariko buzokomeza kugenda burakorakorana na bamwe mu bashaka guhunganya umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini bashobora kuzohura n'akaga gakomeye cyane canke bishobora kuzobagwa nabi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abanyagihugu kandi bariyamiriza by'umwihariko bariyamiriza igiciro cyamacaje kugenda cyemezwa cy'isukari ya Sosumo mu nyuma y'iko rero by'umwihariko ku munsi w'ejo aribwo tworonse itangazo y'umushikiranganje mu byajejwe harimo n'ubudandaji Marie Chantal akaba yaje kugenda arateraho umukono avuga yuko rero isukari yavuye ku bihumbi 8 by'amahera y'u Burundi ikaba yashitse ku bihumbi 6 aho by'umwihariko n'ubundi bisa nawe yikubye kabiri mu nyuma y'uko yahoze irarangura ashika ku bihumbi 3 n'amajana 5 ubu ngo bikaba yaramaze kugera ku 8 ku bihumbi 8 ikaba yaje kumanurwa ikaba yaje kugenda irashyirwa ku bihumbi 6. Abanyagihugu bavuga ko nubwo rero byitwa ko yoba yagabanutse n'ubundi bagifise impungenge zo kuba zoyigondera mu gihe bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko nubwo igiciro cyayo cyazamutse ku mahera bahembwa by'umwihariko mu kazi kabo ka misi yose nk'uko amakuru akomeza kugenda iragaragara cyangwa se amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aribonekera
kwibonekeza akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko barerekana neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo bidashobora kuba byotuma abanyagihugu batera imbere. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aranavugwa hirya no hino ku isi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Mu gihe hakomeje kugenda harakwirakwira inkuru igendanye n'urupfu rw'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri politike mu mutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirabyina insinzi nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo. Ni mu gihe kandi by'umwihariko Israel iherutse kurutangaza by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko mu gihe by'umwihariko byatangajwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu avuga ko inzego z'umutekano zabo zikomeje gukora ibishoboka byose ndetse ngo biteguye gukomeza gukora n'izindi operation zikomakomeye cyane. Turagaruka ku makuru agendanye by'umwihariko na Vice Perezida wa Kenya wamaze kweguzwa ari mu bitaro ndetse Kenya ikaba yamaze kugenda ititiraho n'undi mu Vice Perezida nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye ku mitumba imwe n'imwe n'ibisagara bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze kuri ubu utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwifuriza gukomera no kwihangana nkubwira ngo niba utameze neza by'umwihariko uno mwanya izere yuko by'umwihariko ejo bishobora kuba byogenda neza cyane. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini birumvikana mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu bidusanzwe turahana imbibi abari ku mugabane Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese turabahaye ikaze muri rusange. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero tutonda kwanditse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Amakuru reka tuyatangurire mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, tuyatangurire ku bikorwa bigendanye n'umutekano bikomeje kugenda birazamba aho haje kugenda haraba inama y'ikubagahu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uku kwezi by'umwihariko kw'icumi ndetse n'ukwezi kw'icenda guheze byaribonekejemo amaparasiyo akomakomeye cyane twavuga ko yakozwe n'ibivejuru cyangwa se ni operation twakwita giturumbuka zaje gukora ndetse zo guca intege abasoda b'abarundi n'abandi basanzwe barakorana. Bivugwa ko rero by'umwihariko abarundi bari bamaze igihe bariko barategura ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no guhungabanya umutekano wa bimwe mu bihugu ngaha mu karere k'ibiyaga binini, ariko by'umwihariko bimwe muri ibyo bihugu bikaza kugenda birabimenya mbere bakaza gufata ingingo yo kwemera gukora operation yo kwinjira ngaha mu shamba rya Ikibira bakaza kugenda barakora icyo twakwita nka operation giturumbuka zikomakomeye cyane. Amakuru avuga ko by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi mu nyama iyo operation yabaye by'umwihariko bacanga igitero bugabweho canga aratugeraho by'umwihariko yavugaga yuko inzego z'umutekano zafashe ingingo yo kwinjira noneho mu ishamba hari inzitane zikomakomeye cyane ku buryo byari bigoye kuhagera. Bivuga ko rero abasirikari batazwi baherutse gukora igitero gikomakomeye cyane cyaguyemo abashika ku majana 2 by'umwihariko bagikoze mu buryo bukomakomeye cyane aho bafashe ingingo ikomakomeye cyane ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko abakoze ibyo bikorwa ari bamwe mu basirikari b'abahanga. Bamwe rero ntibarya umunwa mu kugaragaza ko Burundi bwongeye kwatakariza intwazangabo, tore yuko rero bari bararongetsemo intwazangabo mu ba FDL ndetse n'aba FRN bariko barabatoza cyangwa barabahereza imyemenyerezo ikomakomeye cyane ndetse inagezweho. Mu nyuma y'ibyo byose rwa muri Cibitoke uyu munsi amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri uno mwanya nuko by'umwihariko nuko kugeza magingo aya ngaya General Prime Niyongabo asanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi yamaze kugenda arinjira by'umwihariko ngaha muri Cibitoke akaba amaze kugenda arashika mu masaha aheze. Bivugwa yuko rero by'umwihariko bumwe mu butumwa yaje kugenda aratanga yaje kugenda arasaba abanyagihugu kwitwararika ndetse akanabasaba yuko atamunyagihugu n'umwe arikuriwe kuba yo kwinjira ngaha mu shamba rya Kibira nk'uko bikomeza kugenda biragaragara.
mu ntumbero yo kwegerageza by'umwihariko kwereka abanyagihugu yuko umutekano urinzwe neza ndetse by'umwihariko umutekano umeze neza ndetse no kwerekana yuko inzego z'umutekano ziriko zirakora ibishoboka byose nk'uko amakuru yama aragenda aradutangariza by'umwihariko abanyagihugu basanzwe barahuriye by'umwihariko muri komine nka Bukinanyana ndetse by'umwihariko no mu zindi komine muri komine zigiye zitandukanye nga muri Cibitoke kuri uyu wa gatanu kwigerekerezo ya 18 gitugu 2024 umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime niyo ngabo by'umwihariko yaramenyesheje abanyacibitoke bose ko by'umwihariko bakorera imigambi mu Kibira ko by'umwihariko batosubirayo mu nyuma y'uko umutekano utifashe neza ndetse kababwira yuko hagiye gushyirwaho ingamba zikomakomeye cyane mu majambo yiwe by'umwihariko yaratomoreye ugiye by'umwihariko mu Kibira ako ugiye mu Kibira by'umwihariko ko uzoba ari umwanzi mu bandi yababwiye ko kandi abansi bariyo kandi ko by'umwihariko kujyayo uba wihebye kuko rero abajejwe umutekano bakubonye baca bagufata nkaho by'umwihariko bakaba banakurasa abari bari muri iyo nama by'umwibajije igituma leta iziko rero mu Kibira hariyo rero abansi abagwanyi by'umwihariko hanyuma aho ngaho bakaba bakomeza kugenda barabatuza aho ngaho yongeyeho ko kandi abajejwe umutekano bari ngaho by'umwihariko babe ngo barabyumvise neza ko bari ngaho babwira n'abandi ko uzoja nga mushamba rya Kibira azaba ariko yikwegera urupfu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Amakuru avuga ko rero Uburundi bwabamaze kugenda burategura intwaro ziremereye cyane zigomba kurinda ibi bigo canga se by'umwihariko izi nkambi ziranga mu ishamba rya Kibira mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barabira hamwe ibikorwa bigendanye no gukomeza guhangana ndetse no gucungera ibigendanye n'uwo mwanzi nk'uko amakuru yama aradusumira. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ari igihugu c'abanyi cyo cyoroheje bamwe mu basoda bakomakomeye cyane basanzwe barafise ubunararibonye abandi bakavuga ko nubundi mu gihe uko ugerageje kubahungabanya umutekano w'abantuza bidashobora kuba byokugwa amahoro muri rusange. Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biri mu bihugu bitariko birajya imbizi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Uburundi n'icyo gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero barafise gahunda ndetse n'intumbero ikomakomeye cyane yo kugerageza guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Icyakora by'umwihariko ntibiriko birabagwa amahoro kuko by'umwihariko bivuga ko icyo gihugu gifise ubutasi gifise by'umwihariko n'ubwirinzi bukomakomeye cyane ku buryo ubumenye ahita by'umwihariko arahamuka. Kurande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko mu biganiro bimaze iminsi birabera i Rwanda mu gihugu ca Angola barakomeje kugenda baritsa kubigendanye no kubu Rwanda barusaba gukuraho ubwirinzi ubwo bagwarashyizeho. Abatari bakeya baribajije ubwo bwirinzi ubwo ari bwo nk'uko bizama biragaragara. Icyakora by'umwihariko ku ruhande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bo ntibajya umunwa mu kugaragaza ko ubwo bwirinzi ari ingabo zabo z'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda zo zararungitswe ku butaka bw'icyo gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ibirego byaje birashimangirwa na raporo z'impuguke za Honi. Icyakora ba nyir'ubwite bakomeje kugenda barabyamaganira kure bavuga ko by'umwihariko ibibazo byo muri Kongo ari by'abanyekongo ubwabo bo bakagaragaza ko ikibazo bafise ari umuhari wa FDLR by'umwihariko usanzwe uragwanya ubwo butegetsi bw'i Kigali ukomeje kugenda urakorana n'abo bayobozi bo muri icyo gihugu bariko barabahereza ibikoresho ndetse n'ibindi byose byonkenerwa kugira ngo babashe kuba bahungabanya umutekano w'icyo gihugu. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko kuri bamwe mu begereye igisoda cy'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda bavuga ko by'umwihariko ingamba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko iba itinya zo zarashyizwe by'umwihariko ari zishobora kuzobagiraho ingaruka mu buryo bukomakomeye cyane. Dusubire inyuma mu myaka iheze rero by'umwihariko ubwo hageragezwaga ibitero mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko barabyibuka neza uburyo ba Major Mudatiro rero baje kugenda barafatwa. Murabyibuka neza uburyo ba Nsabimana Callixte bagiye barafatwa ndetse muranabyibuka izindi operation nyinshi cyane zigiye zitandukanye zagiye zirakorwa ndetse by'umwihariko n'izisanzwe zizakorwa mu bindi bihugu bimwe bitandukanye aho inzego z'umutekano z'u Rwanda zagiye kugarura amahoro n'ituze. Ibi rero nibyo bivugwa ko Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yitegereza ndetse ikanasubiza amaso inyuma ikabona yuko mu gihe bishobora kuzogera kuri urwo rwego ishobora kuzahura n'akaga komakomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu ikomeza kugenda irasaba yuko izo ngamba zitozoshyirwa mu ngiro dore ko zishobora kuba zobagiraho ingaruka. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibyo bihugu birakataje nubwo biriko byirengagiza yuko hariho izo ngamba zishobora kuzoba kwegera ibihe bidasanzwe
ariko kandi n'abasesenguzi batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko mu gihe bakomeza kugenda bararenga umurongo utukura bashobora kuzisanga ahantu habi cyane cyangwa se ahantu hameze nabi cyane. Tutaravanga mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo nibwo twabonye itangazo rikomakomeye cyane ryavuye ku mushikiranganje mu byajejwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira harimo by'umwihariko n'ubudandaji by'umwihariko aho yama aratangaza nanavuga ko igiciro cy'isukari ya sosumo rero cyamaze kugenda kirahindurwa ndetse cyamaze kugenda kirashyirwa ku bindi biciro bito bito cyane. Mu minsi iheze mu mezi aheze nibwo rero uruganda rwa sosumo bivuga ko ari uruganda rwa leta rwazamuye igiciro cy'isukari nga mu gihugu cy'u Burundi iva ku bihumbi 3,500 ishika ku bihumbi 8. Abanyagihugu barabyamaganiye kure ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaciye arabyamaganira kure ndetse ashimangira yuko by'umwihariko ibyo ngibyo ataho byabaye. Bivuga ko rero hahise harashyirwaho komisiyo ikomakomeye cyane by'umwihariko ishinzwe kuba yoshyiraho ikindi giciro gishyashya. Icyakora birasa naho atakintu cyahindutse nubwo rero ibiciro bishyashya byamaze kugenda birashyirwa ahabona mu nyuma y'itangazo ryashyizwe ahagaragara nyine n'umushikiranganje ajejwe iby'ubudandaji nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umushikiranganje by'umwihariko Marie Chantal nije imbere by'umwihariko mu byo ashinzwe harimo iby'ubudandaji yaraye nyine ashize igiciro gishasha cy'isukari ya sosumo. Ikiro rero cy'isukari cyaravuye ku bihumbi 8 by'amahera y'u Burundi kija ku bihumbi bishika muri 6 kuva ku igerekereza 17 ukwezi kw'icyenda 2024. Abarongoye sosumo rero bari badugije ikiro kimwe rero cy'isukari by'umwihariko bagikura ku bihumbi 3,500 y'amarundi bagishika ku bihumbi 8 y'amarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko rero babikoreshejwe n'ubukunzi bw'inda zabo. Yaba Marie Chantal nije imbere ndetse yaba abatwara sosumo rero mu ngingo yabo ntibigeze berekana uko batoye icyo giciro gishasha. Ntawe utoshima rero ko igiciro cyagabanyijwe, ariko n'ubundi isukari iracyazimbye ku buryo bukomakomeye cyane. Gusimbira by'umwihariko ku bihumbi bishika muri 6 wahora kuri 3,500 mu gihe imishara itaduzwa by'umwihariko ku banyagihugu birerekana neza yuko by'umwihariko Uburundi burakomeza kugenda bujya mu nzira yo hasi cyane. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya n'ubundi arerekana neza yuko inzego z'umutekano z'u Burundi cyane cyane abayobozi bakomakomeye cyane aribo babigizemo uruhare mu nyuma yuko bivugwa ko uru ruganda rusanzwe by'umwihariko ari ubwa bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane harimo n'abahoze ari intwazangabo z'u Burundi akaba aribo barongoye urwo ruganda nk'uko amakuru yama aradushikira cange se yama aradusangariza nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Harakomeje kugenda haravugwa amakuru akomakomeye cyane rero by'umwihariko agendanye n'ibikorwa bya gisoda bikomeje kugenda biribonekeza cange bikomeje kugenda bigaragara aho abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bishimiye iyicwa ry'umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane b'umuhari wa Hamas. Ibi rero ni ibyama biratangazwa cyangwa se nibyaje kugenda biratangazwa namwe mu bayobozi bakomakomeye cyane ku ruhande rwa Israeli, dore ko byamaze kugenda biratangazwa ku munsi w'ejo n'umushikiranganje wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu akamushikiranganje wa mbere. Yavuze ko rero inzego z'umutekano by'umwihariko za Israeli cyane cyane biciye mu gisoda RDF bakomeje ingamba zabo zo kugerageza by'umwihariko gukora mu jisho ndetse no guhangana n'uyu muhari wa Hamas mu ntara ya Gaza nk'uko yama arabitangaza. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ingabo za Israeli ziramaze umwaka urenga rero zirahiga abayobozi umuyobozi wa Hamas waburiye muri Gaza mu nyuma y'ibitero bya tariki 7 Ukwakira by'umwihariko umwaka uheze. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira Yahaya Sinwara w'imyaka ishika kuri 61 bivugwa ko by'umwihariko yamaraga igihe kinini cyane yishe
mu mihora yo munsi y'ubutaka ari kumwe rero n'abarinzi bwite biwe hamwe n'imbohe z'abanyayisiraheli yakoreshaga by'umwihariko nk'agakingirizo nk'uko iyama biratangazwa. Gusa amaherezo bisa naho rero yahuye n'iherezo ryiwe ubwo rero yacakiranaga n'ingabo za Isiraheli zari zirimo rero gukora uburinzi cyangwa patrouille mu majyepfo ya Gaza. Abari bamurinze bari bake cyane kandi by'umwihariko nta mbohe bari kumwe nazo. N'ubu by'umwihariko ngo hari amakuru agisohoka, ariko kugeza ubu ngubu ibi nibyo rero byamaze kugenda bigaragara. Igisirikare cya Isiraheli kiravuga ko by'umwihariko unity ya brigade ya Basiramace ya 827 yariho rero igenzura ahitwa Tala al-Sultani, agace rero ko muri Rafaha, by'umwihariko kuwa gatanu aribwo haje kugenda haraba icyo gikorwa. Yabonye by'umwihariko abarwanyi batatu maze by'umwihariko batangira kurasana n'ingabo za Isiraheli by'umwihariko baricwa. Kugeza ubwo rero ata kintu kidasanzwe cyabonekaga muri iyo ngwano, kandi by'umwihariko abasirikare ba Isiraheli ntibagarutse by'umwihariko aho ngaho kugeza kuwa kane mu gitondo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uwo murambo ariko kandi ngo wagumye aho ngaho uko wari umeze kubera ubwoba ko hari imitego, gusa by'umwihariko bawuciye igice by'umwihariko cy'urutoki, by'umwihariko bacyohereza muri Isiraheli ngo babashe kuba bogipima. Mu nyuma uyu murambo rero by'umwihariko bavuganye aho rero by'umwihariko bawujyana muri Isiraheli kuwa kane nk'uko amakuru yama aradushikira. Daniel Hagayi rero umuvugizi w'igisoda ca Isiraheli yaravuze ko ingabo zitari zizi ko rero by'umwihariko ari aho ariko bakomeje ibikorwa byabo. Yavuze ko abasirikare babonye rero abo bagabo batatu biruka bava mu nzu bajya mu yindi, batangira by'umwihariko kurasana mbere y'uko rero bicamo ibice. Ubwo rero baje kumenya ko rero by'umwihariko ari Sinwari yirutse wenyine by'umwihariko ajya muri imwe mu nyubako maze aza kwicwa mu nyuma y'uko rero avumbuwe na drone nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nta mbohe n'imwe rero by'umwihariko yari kumwe nayo, ubundi bikekwa ko yabanaga nazo nk'agakingirizo, kandi ko by'umwihariko yabonetse byerekana ko by'umwihariko yaba ayariho agerageza kugenda nta muntu umumenye, cyangwa se by'umwihariko yari yaratakaje benshi mu bamurindaga nk'uko birimo biratangazwa. Yoav Gallant, minisitiri w'ingabo wa Isiraheli, yaragize ati Sinwari yarapfuye ananiwe kandi by'umwihariko yiruka. Ntabwo yapfuye by'umwihariko nka komanda, ahubwo by'umwihariko yapfuye nk'umuntu wirebagaho ubwe. Ubu ni ubutumwa rero busobanutse ku barinzi bacu bose nk'uko biriko biratangazwa. Amashusho ya drone rero yaratangajwe n'igisirikare ca Isiraheli kuwa kane nijoro, bavuze ko yerekana iminota ya mbere by'umwihariko gato yuko Sinwari yicwa. Amashusho yarafashwe na drone by'umwihariko yanyuraga mu madirishya rero y'inzu zasenywe igera by'umwihariko ku mugabo wipfutse mu maso yicaye by'umwihariko mu ntebe mu igorofa rya mbere n'inzu yuzuyemo by'umwihariko ibisigazwa by'ibyangiritse. Uyu mugabo by'umwihariko wasaga n'uwakomeretse ahita atera iyo drone by'umwihariko igisa n'inkota, maze video igahita irangirira aho ngaho. Amakuru akomeza kugenda avuga ko rero uwo mugabo ari we yamaze kugenda yicwa. Kuwa kane rero nimugoroba nibwo rero Isiraheli yatangaje ko irimo gusuzuma ko rero bishoboka ko Sinwari yiciwe muri Gaza. Haraheze iminota mike cyane by'umwihariko batangaje ibyo amashusho yashyizwe ku mbuga nkwaniro yaragaragaje umurambo w'umugabo usa cyane n'uyu mukuru wa Hamas wari wagize ibikomere bikomakomeye cyane by'umwihariko ku mutwe. Ayo mashusho ni mabi cyane by'umwihariko ku buryo atakwigera aratangazwa ku mbuga ngurukanabumenyi zimwe na zimwe bitewe no kurinda umutekano wazo. Gusa kugeza ubwo ngubwo abategetsi baburiye ko rero kugeza ahangaha umwirondoro w'abagabo bishwe by'umwihariko utaremezwa neza cyane. Bidatinze mu nyuma yaho rero amasoko yo muri Isiraheli yaje kugenda abwira abamenyeshamakuru ko abategetsi baho icyizere cyabo cyongereye ko rero bamwishe. Gusa bavuga ko ibipimo byose bisabwa bigomba kubanza by'umwihariko gukorwa mbere yo kubyemeza neza. Ibyo bipimo rero ntibyatinze. Kuwa kane bugorobye Isiraheli yemeje ko Sinwari yakuyeho. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Bwana Benjamin Netanyahu yavuze ko ikibi bagikuyeho, ariko by'umwihariko aburira ko rero intambara ya Isiraheli muri Gaza itazarangira ndetse ikomeje kugenda irakora by'umwihariko andi mabara.
Israel irakomeje kugenda irakora pression zigiye zitandukanye ndetse haba muri Palestine mu ntara ya Gaza ndetse no muri Libani no mu bindi bice bigiye bitandukanye harakomeza kugenda ibonekeza indwano. Ndange ndabashimiye ko mubana natwe 5 kuri 5 twongere gusura mu masaha ari imbere.